Ndabaramukije ndabaha n'ikaze muri ano makuru atekanye ikirere cyo kuri wa mbere igenekerezo rya 8 Nyakanga mwaka wa 2025. Mu gitondo haritezwe ikirere kirimo ibicu byinshi mu ntara ya Buhumuza mu karere ka Muyinga hamwe no mu ntara ya Butanyerera mu karere ka Kirundo mu bindi bice bisigaye by'igihugu akaba hitezwe ikirere ciganjemwe ibicu hacemwo n'ibihe by'izuba. Ahazoba hakanye gusumba handi ni mu duce twa Bururi, Gitega na Ngozi ariko byo bikudoge Celsius 13. Kumwigamo naho nyene haritezweho ikirere kirimo ibicu byinshi mu bice vya Mwaro, Gitega, Ruyigi, Karusi, Cankuzo, Ngozi, Kayanza na Kirundo mu bindi bice bisigaye by'igihugu akaba bitezwe ikirere ciganjemwo ibicu hacemwo n'ibihe by'izuba. Ahazoba hashushe gusumba handi naho ni mu gice ca Cibitoke mu ntara ya Bujumbura ariko byo bikudoge Celsius 33. Mu gitondo hitezwe Kizoba zoseruka gice isaha 12 zibura iminota 2 rirenge gice isaha 12 zirenga iminota 2 z'umugoroba. Amakuru atekanye kiremwe ateguye ngo ije wagarukiye hano makuru cyane kuyakurikirana na Hejo.